ndashaka uno munsi kuganira na mwebwe muri uyu mutima wa kino gikorwa c'uno munsi kijanye no kuganira ururimi nyene rw'abakundana rw'ingo. Nanje ngira mvuge mfatiye ku bintu nemera vy'ukuri, nemera kandi uyu munsi n'umunsi uba ari mwiza kuko tuba dushaka gushimangira ku kintu mu mashengero canke mu buryo bumwe canke ubundi mu bikorwa bitandukanye vy'Imana bihora bisanzwe bishimikirwa ko, kuko murabizi yuko urugo ruzima ni ikintu gikomeye cane. Yesu ashimwe cane. Mwibuke ko mw'ijambo ry'Imana ikintu ca mbere ico no kwita institution canke urwego Imana yahezagiye canke Imana yahagarariye, institution ya mbere Imana yahagarariye n'urugo. Imana yahagurutse kugira ngo ihuze umugabo n'umugore ku mugaragaro. Yesu ashimwe cane. Irabaha intumbero, kandi uravye intumbero Imana yahaye umugabo n'umugore nizo ntumbero ubiravye zigize ubuzima bw'igihugu. Ni ukuvuga ko Imana yavyaye urugo imbere y'uko ibihugu bivuka, imbere y'uko n'imbibe zibaho z'ibihugu, ariko Imana yahagaze ihagararira urugo. Yesu ashimwe cane. Rero urugo nico gituma muzosanga ari ikintu mw'isi yose, mu mico yose, mu turere twose tw'isi, naho wogenda mu bantu babandi twita baba mu mashamba batashikiriwe n'ivy'iterambere, muzokoma musanga mu mico yose yo mw'isi igikorwa co kwubaka canke imigenzo ifatiye ku bintu vyo kubaka n'imigenzo usanga ikomeye ahantu hose, kandi abantu batagize inama, abantu batamenyanye, abantu bose batize ishuri rimwe, ariko muzosanga imico n'imwe imwe myiza n'iyindi mibi, ariko yose yugariye muri iki ciyumviro kugira ngo urugo ruvuke. Ivyategerezwa gukorwa vyerekana yuko urugo ni ikintu Imana yashize mu vyiyumviro vy'abantu, kandi iruha ikibanza gikomeye mu mitima yabo. Ariko ndabibutse yuko Imana yahagarariye urugo rwa mbere, ariko ndabibutse yuko ahantu Bibiliya hambere itubwira igikorwa ca Satani, igikorwa ca mbere ca Satani ca mbere ni igikorwa co mu rugo. Nk'uko Imana yateye iteka urugo rwa mbere ikaruhagurukira, na Satani igikorwa ciwe ca mbere ico bita activité demoniaque canke spirituelle diabolique, igikorwa ca mbere ca Satani ni igikorwa yakoreye mu rugo. Niho hantu atangura gukorera. Iyo uriko uraraba Bibiliya rero yose guhera mu itanguriro ugashitsa mu vyahishuriwe Yohana, aho Bibiliya yerekana iherezo ry'ibintu vyose, Bibiliya ituganiriza iciyumviro c'urugo canke ca mariage. Ico gituma muzobona yuko Israeli Imana yitoranya, Bibiliya itwereka ko Israeli ari umugore w'Imana kugira ngo yerekane ubwiza bw'Imana mu yandi mahanga. Mwaza guheza Apocalypse mukabona Imana umugeni yamaze kumushikira, yaciye urubanza, Imana izobana n'umugeni ibihe vyose. Isezerano rishasha rikita abizera, ikatwita umugeni wa Kristo. No kuvuga ngo Bibiliya yose kuva mu itanguriro gushika mu vyahishuriwe Yohana, Bibiliya yose iduha igicapo c'urugo. Bibiliya yose ituganiriza mu rurimi rw'urugo. Imana ishimwe cane. Rero urugo rurakomeye kurusha ivyo twibaza. No munsi rero numva ngomba guhereza ko vuga ibi bintu, bamwe dukundane abandi twankane, ariko ndashaka kuvuga ibintu vyanditse muri Bibiliya. Yesu ashimwe cane. Kuko imico yose tuvamwo irafise ingene ibona urugo, imiryango yose twakuriyemwo turafise ibicapo vy'urugo twabonye, imigenzo yose tubayemwo, uturere twose dutandukanye two mw'isi, abantu barafise uko babona urugo. Ariko no munsi ndashaka kuvuga urugo mpagaze ku ciyumviro c'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cane. Kandi nihagira ico wumva ukwiye gukosora mu rugo rw'iwawe, Yesu ashimwe cane, Imana igushoboze kubikosora. Yesu ashimwe cane. Amen. Rero nkuko bavuze izina ryanje, nanje naje nzananye
n'umugore wanje twubakanye. Muri uyu mwaka turakwiza imyaka 27 twubatse urugo rwacu. Twagize mariage mfise imyaka 26, nawe afise imyaka 21. Tugira mariage twese turi abana b'imfuvyi. Murazi ko imfuvyi kenshi zirihuta kurongora. Yesu ashimwe cyane. Tugira mariage, jewe ndi imfura mu bahungu 4, nawe ari umuhererezi mu bana benshi. Hama dutangura urugendo rwacu ata muntu n'umwe mu bantu twebwe tuzinanye boba baragize mariage, mu bantu bo mu runganwe rwacu abo tungana. Urabona hari igihe muri couple usanga mutemberana canke mukagenderanira mungana, ariko twebwe twagira ubukwe bwacu abantu twari twegeranye zari ingo zikuze. Uravyumva yuko turi imfuvyi tuba twigenga, babavyeyi baza gutanga amategeko canke baza kwara amasiho baba bari. No kuvuga nyene muravyumva, urugo rwacu rero rucara nyene ruraba urugo twimenya canke atabo tuganira ivy'urugo. Nibikorane vy'ingo ntivyabaho. Ico gihe uretse ko twari dukijijwe ko nta bikorane vy'ingo, novuga nta kanywa ababo, nta gihe c'ahantu abantu bubakanye boganira ngo wumve hari ico wumviye ku bandi ngene bifata mu bintu. No kuvuga ko ibibazo byose twahuye navyo vyatangurira muri twebwe bigaherera muri twebwe. Hama ariko kandi tugira imyaka ya mbere yacu yo kubaka yari igoye. Murazi ko abantu yo bagihura batanguye urugendo rwabo rwa mbere, usanga kenshi ingo zigira intambamyi, zihura n'ibibazo bikomeye mu mwaka wa mbere, mu mwaka wa kabiri, iyo myaka ya mbere, kuko abantu baba bacirondera kandi umwe wese ataramenya ivyo akwiye guhebera uyundi canke ivyo akwiye kurindira bikazokoreka, ariko ugasanga umuntu wese agomba gukora igishoboka cose kugira ngo ahindure uyundi. Rero aho hantu tumaze kuhava twaraciye mu bihe vyinshi bigoye, byaratuviriyemo umutwaro ku kintu c'ingo, ku buryo ahantu hose vy'ukuri twebwe turi canke yaba mu buzima bw'ishengero canke yaba abantu bagendagenda hiyo mu mahanga, twama dusanga turiko turakora ibikorane vy'ingo kandi tukifashisha urugendo rwacu, intahe yacu, ivyatubayeko kugira ngo tubikuremwo isomo rishobora gufasha abandi. Rero uyu munsi ibintu ngomba kuvuga ibintu novuga ngo kuri jewe niyo nyisho. Yesu ashimwe cyane. Kuri jewe ni ikintu gifise uruhara rukomeye ku bijanye n'urugo, ariko ngomba kuvuga urugo mu cimviro ca Bibiliya. Bwira umwicarano uti Bibiliya. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndizera yuko abantu bakijijwe, sivyo? Abantu bakijijwe barashobora kugira urugo rwiza. Ndizera yuko vy'ukuri abantu bakijijwe ni bamwe mu bantu nibaza bafise ibikenewe vyose n'amahirwe menshi yo kugira urugo rwiza, kuko vy'ukuri iri jambo ry'Imana ririmo ivyankenegwa. Kandi ikindi kintu nemera nuko iyo Imana ifise ubutegetsi mu buzima bw'abantu, uko twicaye hano hantu, nta muntu Imana iganza canke nta hantu Imana iganza umugabo n'umugore bokubaka nabi. Je ndemera ko urugo rwiza rurabaho, urugo ruraryoshe. Imana yaruremye arico kintu ca mbere ciza ca mbere iremeye umugabo. Uravyumva? N'uwo mugore nico kintu yahereyeko, imaze kurema ibintu byose yaciye irema abategetsi b'ivyo yaremye, ishiraho umugabo n'umugore. Yesu ashimwe cyane. Nta kuntu rero urugo rwoba nk'umuriro udahera, uko uravyumva, ariko urugo ugomba kugwimvira mu cimviro c'Imana kugira ngo ugoba rumeze nabi gose mu bo turi kumwe hano hantu, Imana muyemerere ibafate ukuboko ibajane mu kibanza co kunesha. Yesu ashimwe cyane. Rero ivyimviro ngomba kuvuga uno munsi ni icimviro citwa
urutonde. Yesu ashimwe cyane. Utanguriye mu itanguriro igice ca kabiri ku murongo wa 22, itanguriro igice ca kabiri murongo wa 22, haravuga ngo Uhoraho arema umugore amukuye mu kara ikuye mu mugabo, imujana ku mugabo wiwe. Umugabo aravuga ngo eheraba uyu nakagufa ko mu magufa yanje, nakara ko mu mara yanje, nuvuye mu mubiri wanje, nzomwita bazomwita umugore kuko avuye mu mugabo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana imaze kurema umugabo, ibi mwese murabizi, iyi niyo verse benshi mwanditse kuri invitation ya mariage, verse mwashize ko mbarizo mushatse bashize ko verse ye ku munsi wa mariage. Biro bintangaza ingene dushira ko tu verse twiza ku minsi ya mariage. Yesu ashimwe cyane. Uravyumva, Imana mu rutonde rwayo yabanje kurema umugabo, maze kumurema imuvanamwo umugore. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 24 ahanyene muri iki gice hagaca havuga gutya, tanguriro 2:24, nico gituma umugabo azosiga se na nyina. Haleluya. Umugabo azosiga se na nyina, azogenda kwimatanya n'umugore wiwe, bazocika umubiri umwe. Ndashaka guhera ku cimviro kivuga urutonde. Yesu ashimwe cyane. Ari abantu benshi kubera muri no myaka turimwo yiterambere, usanga nyene hari ibintu twigishwa ico bita égalité de genre, ibiki nibiki, ariko ugaza gusanga Imana yarashizeho urutonde ngene ibintu vyatanguye n'ingene ibintu bigomba gukurikirana. Imana mu rutonde rwayo ni nkuko nawewe uno munsi wo guha amahigwe canke wo gusaba canke Imana yo guha akaryo ko gucika Imana nk'iminota 30. Ducitse Imana hari ibintu byinshi twohindura uko tubishaka, ariko ngana kubwiye ko icaye cyo cose wohindura hari abantu batokiryohererwa canke batogifatuko. Kugira ngo ahore ntituhatebe, Imana yashimye ko umugabo aba umutwe, ni nkuko Imana iza gushima ko umugore aba umutwe. Abagabo muri no myaka bariko baridoga. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana mu budahangarwa bwayo yagize amahitamwo, ihitamwo ko muri uru rutonde ibintu bigenda gutya. No kuvuga ngo Imana imaze kurema umugabo yamuvanyemwo umugore. No kuvuga ngo hariho igitanguye, hariho igikurikiye. Uno munsi rero ndashaka guhera kuri kicimviro kivuga urutonde. Mbwira mwicaye muti urutonde. Mu bintu vyose vyo mu buzima, iyo urutonde ruhungabanye, ibintu vyose birashobora kugenda nabi. Yesu ashimwe cyane. No munsi rero ndagomba kuvugisha abagabo n'abagore, ariko mfatiye muri kino cimviro. Imana rero yatoranije, itora umugabo aba umutwe, ariko imaze kurema umugabo imuvanamo umugore. Ariko muri kicimviro kigira kabiri ku murongo wa 24 hatubwira ngo nico gituma umugabo azosiga se na nyina, agende kwifatanya n'umugore wiwe. Uravyumva, bazobana akaramata kandi bazocika umubiri umwe. Ahantu honyene Bibiliya itwereka yuko ibintu vyari bibiri bishobora gucika kimwe, ahantu honyene Bibiliya ikoresha icimviro cyo kuvanamo bibiri ikintu kimwe canke bitatu ikintu kimwe, ni mu geregeranyo rw'Imana. Imana ni imwe ariko iri mu butatu bweranda. Hariho Imana Data, hariho Imana Mwana, hariho Imana Mpwemu Yera. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Imana mu kungene yiyubatse ni imwe, ariko ikagira uburyo butatu bwo gukora ico no kwita attribut zitatu. Irakorera mu rwego rw'ijambo, igakorera mu rwego rw'ubushobozi rushira mu ngiro ijambo ryavuze, kandi rushira mu ngiro icimviro ciyumviriye. Ahantu honye n'abantu batatu bacika umwe ni mu bumana. Ahantu honye n'abantu babiri bashobora gucika umwe ni umugabo n'umugore. Iri jambo rivuga ngo umwe ntirishoboka ku muvyeyi n'umwana, ntirishoboka ku bavukana. Iri jambo ry'uko babiri bacika umwe rishoboka gusa ku mugabo n'umugore. Kugira ngo mwumve ingene Imana urugo yarushizemwo ubuhinga n'ikintu c'ubumana, kuko niyo migenderanire yonyene ibaho babiri bashobora kugira gute gucika umwe. Ico kintu rero
nibanga Imana yonyene ari ifise ubuhinga bwo gushitsa. Nico gituma umuntu arongora akuze canke akarongorwa akuze, ariko Bibiliya itubwiye ngo umugabo azosiga se na nyina, azogenda yifatikanye n'umugore wiwe, azokwifatanya n'umugore wiwe, bazocika umubiri umwe. Ni ukuvuga ngo umugabo n'umugore niyo migenderanire. Ngira rero ndabivuge, hari abantu baca bavuga mu mitima yabo ngo aho kame muri exagere. Mu cimviro ca Bibiliya, iyo ngiye kurongora, imigenderanire ngiye kwinjiramo iraruta iyindi migenderanire yose nahoramwo. Ndiko ndavuga urutonde rw'Imana, siko ndavuga culture yanyu. Ndiko ndavuga urutonde rw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo umugabo azosiga se na nyina. Bibiliya itwigisha iciyumviro kugira ngo mariage ishoboke, nuko umugabo aba detashe canke atandukanywa n'imigenderanire, abo bavukana, abo yakuriyemwo, abo bakinanye, uwamwonkeje, abamureze, abamwigishije, akabavamwo kugira ngo aje kwifatikanya n'umugore wiwe. Kandi uyo mugore bagiye kwifatikanya bamenyanye bakuze, aja atevye. Niyo migenderanire amenya kuze, afise ubwenge bwo guhitamwo no gucagura. Ariko Imana yigira imigenderanire ya mbere kurusha yavuyemwo. Kuko iyo migenderanire igituma Imana inayigiriye ikomeye, nuko mu migenderanire tuvuyemwo ntiwari umwe na so, ntiwari umwe na nyoko, ntiwari umwe nabo muvukana. Imana ntiyigeze ibagira umubiri umwe, musangiye amaraso, ariko ntiyigeze ifatanya ubuzima bwanyu ngo mucike umwe. Nico gituma rero finalite canke iherezo ry'iyi migenderanire ritwigisha, Yesu ashimwe cyane, importance y'imigenderanire. Imigenderanire ikomezwa n'ikiyifatikanije. Igikomeza kontra canke igikomeza imigenderanire ni terme za kontra. Ni terme za kontra. Nico gituma mariage bayita isezerano ry'intahava, ni alliance, sina kontra, ni isezerano y'intahava. Mu bihugu biri moderne mariage bayita kontra, kuko kontra ni ikintu umwe mu bagize iyo kontra canke ayo masezerano ashobora kuvamwo. Ariko Imana ingene yiyumviriye urugo, ntiyagwiyumviriye nk'ikintu abantu bavamwo, yaciyumviriye nk'ikintu c'ubuzima. Haleluya. Azova kwa se na nyina, azogenda bane n'umugore wiwe, azokwifatikanya nawe. Haleluya. Bavyumva, bazoba akaramata, bazocika umubiri umwe. Iyo ugiye kubaka ibi bintu utavyumva, canke iyo tugiye kubaka tudafise umutima w'ijambo ry'Imana kubijanye n'urugo, umuntu arimuka akaja kwifatanya n'umugore wiwe, ariko ntibacike umwe, ku buryo bamwe uza gusanga amafaranga yabo canke ivy'inyungu vyabo bikibitswe na ba nyina canke bashiki wabo. Ibi bigaca biza bikabangamira ca kintu, kuko ca kintu kibagejeje gucurama mu rutonde Imana igihamo umugisha. Kuko muvyibuke, Imana ntiha umugisha kajagari, Imana iha umugisha urutonde rwayo. Iyo rero ndiko ndubaka igikorwa c'Imana canke nkubaka ubuzima bwanje, ntagomba kwitwararika urutonde rw'Imana, ndiko mbuza amahigwe umugisha w'Imana kuba mu vyanje. Nico gituma iyo tugiye kubaka ingo, nk'uko imico tuvamwo ivyiyumvira, biraheza bikabangamira urugo, kuko uca usanga rimwe turaba Kristo tukaba Abarundi. None tumaze kuba Abakristo tukaba n'Abarundi, mbarizo ati urinde mu myiyumvirire yawe, urinde mu kungene, mu kwemera kwawe urinde. Mbega iyo ugira ufate ingingo y'uwo mutangurana ishirahamwe rifise umutahe muniniya, utangurana na mama canke utangurana n'umugore? Kuko vyose biva uriwe nico wewe wubakiyeko, nico wemera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bisobanura rero ngo iki gikorwa cyo kwimuka nico abantu bagiye kubaka bakoze, barimuwe
yarimutse agenda mu migenderanire yagiyemo akuze iciciki ya mbere kurusha iyindi migenderanire yose yari asanzwemo. Abantu rero benshi hariho ingo muri kino gisagara zipfira mu kwimuka nabi no kwimuka utimutse, ugasiga impuzu zimwe muri garderobe yaho aho ruba, ukagira n'izindi hajyanye, rimwe ukoga kwa mama, uravyumva, ikindi gihe ukoga ku mugabo wawe aho wimukiye, rimwe ugataha gufungura aho wakuriye, uravyumva, ukanaryamayo mu gasieste ku baryama après-midi. Yesu ashimwe cyane. Ugasangira n'uwo mwubakanye ku mugoroba, uravyumva. Uko niko rimwe na rimwe biba bimeze. Haleluya. Sura umbwiye umwicara uti urutonde. Ijambo ry'Imana ni cirore twirabamo tukitora, kandi ijambo ry'Imana ntiriducira urubanza, ahubwo ijambo ry'Imana riratwongera ubwenge rikadukiza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Manutse rero muri rwa rutonde. Uru rutonde rw'Imana ruragaruka kandi rugashimangira kuri kino kintu no kwita igihagararo canke position. Yesu ashimwe cyane. Ngira ntange position ya mbere, ko muri couple hari position zibiri. Ngira ntange position y'umugabo. Abanyefeso 5:23 haravuga ngo kuko umugabo n'umutwe w'umugore, nk'uko Kristo ari umutwe w'ishengero, ari ryo mubiri wiwe, kandi akaba ari we yagicunguriye. Umugabo n'umutwe, Kristo n'umutwe. Kugira ngo urugo rwanje nawe rufunctione neza, rube urugo ruryoshe, apana ngo niko zubakwa. Oya, je iryo jambo nta niryo nkunda ya niko zubakwa, kuko iri jambo niko zubakwa ryama rivugwa iyo rishaka gusaba umuntu kwakira ibyagenze nabi. Nta na rimwe rivugwa iyo rigomba kuvuga ibyagenze neza, rivuga iyo rishaka gutumirira abantu kwiyakira mu byapfuye. Ariko no munsi mpagaze ngaha kubabwira ko jewe nizera Imana izura ivyapfuye, n'ivyawe bizure, n'ivyawe bikore, n'ivyawe bishitse, n'ivyawe bihingure, n'ivyawe biryoshe. Yesu ashimwe cyane. Ariko nimba uri mu Kristo, iri jambo ngo niko ryubakwa, urikemeye katika jina la Yesu, uvuga uti ndajyanse, ndashaka kubaka nk'uko Imana mu mugambi wayo yari yaravyiyumvire ko bizoba ibihimbara ubuzima bwanje, kandi nka kimwe mu mugisha wa mbere nahawe. Imana ntivanga umugisha ngo ibivangemo n'ikibi. Urugo rwawe rurashobora kuba gwiza, ariko ntirushobora kuba gwiza igihe urwo rugo rudakurikira protokole n'urutonde rw'Imana. Tugaruke rero mu rutonde, hamurabona umugisha w'Imana. Icambere, uyu murongo tubwiye ngo umugabo n'umutwe wande, umugabo n'umutwe w'umugore wiwe, nk'uko nawe Kristo ari umutwe w'ishengero, ari ryo mubiri wiwe, kandi akaba ari we yagize gute? Yaricunguye. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo rirunganirwa n'ijambo riri mu Bikorinto ba mbere igice ca 11 ku murongo wa 3. Naho ni haravuga ngo ndashaka yuko mumenya yuko Kristo ari we mugabo w'abagabo bose, kandi umugabo nawe akaba umutwe w'umugore wiwe. Haleluya. Hama Kristo nawe se niwe mutwe wiwe. Kristo afise umutwe ni data, ariko Kristo amaze kugira se nk'umutwe, Bibiliya nayo ikavuga ngo umugabo na wene afise Kristo nk'umutwe. Ariko umugabo naho afise Kristo nk'umutwe, umugabo nawe agaca acika umutwe w'umugore wiwe. Vuga uti urutonde. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka mubone ingene Imana yacu ari Imana ifise urutonde, ni Imana ya hierarchie. Ndashaka ndababwire yuko Imana ikorera mu rutonde rwayo. Imana ntimurayumva yaciwemo ibice, Imana ntimurayumva iri divize ahiri, nimba ikiganza igitegeka ibihe bidashira, nuko urutonde rwayo ruraziga mu bumana bwayo.
rero nimba mubona ubwo rutonde n'ubuhinga Imana yakozemo ibintu n'ingene mwijuru tutarumva umucanganyiko canke ngo twumva akajagari kahabaye, nuko ijuru ritabawe n'urutonde. So ikintu cose kivuye mu rutonde kitazigamwe n'urutonde ntigishobora kuzigamwa n'urukundo, ntigishobora no kunazigamwa n'ibigumbagumba. Ngera babwiye ko mpagaze ngaha maze kubona ingo zahukana kandi bakundana, akakubwira ati biraheze turavanye, nta wundi mfise, nta wundi nshaka, namukunda ariko yaranyononye, yaranyishe, ntibigikunda. Abantu bakagenda bakanta ama divorce, bakagira conseil de famille, bakagenda mu bashinga ntahe muri quartier, bakagenda muri tribunal de résidence, bagaclôtura dossier amiable kandi bakundana, kandi vy'ukuri atamuntu afise umugambi wo kujana no yundi, kandi atanumwe yigeza nahemukira no yundi muri abo bantu, atanumwe bati ntaco ndamwagiriza ntiyamvanze, ntaco ndamwagiriza ntiyamvanze, ariko biraheze. Barakundana, barashaka umuryango, ariko ikintu Imana yantahuje, urukundo n'ibigumbagumba n'ibindi byose ntibihagije kugira ngo vyubake urugo. Urugo rwubakwa n'urutonde, urugo rwubakwa n'ingingo ngenderwako, urugo rwubakwa n'amaprincipe. Iyo ufashe ugakura principe canke ingingo ngenderwako ukazivana mu kintu icaye co cose, naho ico kintu coba ari ciza kidafise urutonde cubahiriza, ico kintu gishobora gupfa. Cane cane yari ikintu Satani ahagurukira agashobora kuba yogwanya, kirapfa naho coba ari ciza. Nico gituma muzobona abantu ubwabo nabone bifata nabi bakiyica kandi batiyanka, ariko kuko hari ibintu batubahirije kanaka mu buzima bwabo, agasanga atanguye kunyura umogi, akagera ahantu ashaka kuruheba ariko adashobora kuruheba ko gwamaze kumubana ugw'inkomezi, kandi gwamaze kuba ugwamuhohoteye kandi gwamwinjiye mu maraso, akavuga ati ndashaka kubiheba ariko vyananiye. Ariko waza kuraba yabitanguye ryari, hari urutonde kereke paratigeze yubahiriza, kuko swate ntiyubasha abavyeyi cyane ntiyubashwe amategeko ari mu gihugu, abayinjiye hanze y'urutonde. Amaze kwinjira hanze y'urutonde yinjira muco twita addiction canke ico twita ibikuboha udashobora kwibohora, ko vyamaze gucika ibinyenkomezi ku magara yawe no ku buzima bwawe, ku buryo nawe ushaka kubivamo udashobora kubivamo. Rero twebwe abakristo tugomba gutahura cane cane yuko urutonde rurazigama ivyacu mu byo dukora vyose, mu bintu vyose. Bantu b'Imana, Imana ije gutanga umugisha, irondera urutonde ruri muri ico kintu ije guhezagira. Iyo urubuze mu buntu bwayo iragutabarika gusororera kuguma umubona inkurikizi z'akajagari winjiye. Haleluya, haleluya. Ndashaka rero umunsi rero ko evori wanganira n'imitwe ari bo bagabo, imitwe Yesu ashimwe. Haleluya, amina. Burya umutwe ufise amahirwe ukagira n'ingorane. Amahirwe y'umutwe nuko umutwe niwo wambara igitsibo y'ibintu biriko biragenda neza, ariko bahora bavuga mu kirundi ngo amahirwe mabi, ariko amahirwe ntiyo amahirwe ngo acacika mabi, sinzi gene bavuga, ariko mu Gifaransa bavuga ati malchance canke uruhande rubi nuko ibintu vyagenze nabi bibazwa umutwe. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Rero Imana muri uru rutonde mwavyumvise yuko data n'umutwe wa Kristo, Kristo n'umutwe w'umugabo, umugabo nawe n'umutwe w'umugore wiwe. Mwavyumvise abantu b'Imana, Yesu ashimwe. Urukundo rurafise gene gubakwa, haleluya. Rero uru rutonde data ashiraho rudufasha gutahura iki kintu. Umugabo atahuye umugore atahuye ko umugabo ari umutwe wiwe, azogiranira imigenderere n'umugabo wiwe ifatiye yuko yemera ko umugabo ari umutwe. Kandi umugabo kugira ngo abe ari umutwe, ngira nkureho ibintu duhora twihenda, ntibifatiye kuri carrière y'umugabo, ntibifatiye kuri salaire y'umugabo, ntibifatiye ku mashuri umugabo canke umugore yize. Uru rutonde rw'Imana iragubahiriza ata wakati ule bwana ni mjinga hakusoma. Yesu ashimwe cyane. Naho umugabo we batize, naho batazi A na B,
uru rutonde Imana igubahiriza apana kuko yabanje kuraba CV. Oya, Imana yubahiriza uru rutonde kuko yabanje kuraba urutonde. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga ngo wewe uri umudamu ukaba ufise ivy'urusha umugabo wawe, usabwa guca bugufi kwinshi kugira ngo umube munsi ufise ivy'umuruta, kuko position y'umugabo ntihagaze ku vyo ashoboye canke ivyo adashoboye. Position yiwe ihagaze mu kuremwa no mu cimviro c'Imana. Imico irashobora kutwereka yuko umuntu afise ico aruta uyundi aca muruta muri vyose, ariko ijambo ry'Imana ntiritwereka yuko iyo ufise ico uruta umuntu cumuruta muri vyose. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko naho ufise umurusha 99 kwijana, uravyumva, naho wo murusha 100 kwijana, icagaciro ni c'Imana yavuze, si ico society ivuga, si ico umuco uvuga, si ico portemone ivuga. Yesu ashimwe cyane. Umugabo na wene Kristo n'umutwe wiwe. Ntushobora kuba umugabo wa kweri, wa vrai, igihe udatahura ubugabo bwa Kristo ari hejuru yawe. Mu yandi majambo, umugabo aba umutwe mwiza kuko na wene akukira yenena canke yubakiye ku mutwe mwiza ari we Kristo. Nukuvuga ko umugabo iyo adategekwa n'Imana mu butegetsi bwiwe, hari ikintu kibuze mu rutonde rwiwe canke muri ordre yiwe. Kandi mu butegetsi bwiwe nk'umugabo, kuko adategekwa na wene n'Imana, nukuvuga ngo ubutegetsi bwiwe burafise akantu bubuze. Nico gituma tutohagarara mu migenderanire gusa y'umugabo n'umugore ngo tuvuge ngo umugabo n'umutwe, umugore na wene numufasha, ariko ngo twibagire yuko uyo mugabo n'umutwe mwiza, igihe n'uwo mutwe na wone uri munsi y'uwundi mutwe witwa Kristo. Haleluya. Sinshobora gutambukira mu nzu canke mu rugo rwanje ngo mvuge ngo ningaha anya ngo je nganije mutwe ngo ico nshaka ngo ico mvuze ngo ico nimvire ngo simbayeho naktinga nk'umugabo yigaba, ndi umugabo ategekwa, aganzwa, afise ikimuganza. Niyo ndiko ndavuga sinshobora kwibagira na rimwe yuko je ntafise ijambo rya nyuma, kuko na jewe nkuko umugore ari munsi yanje, nane ndafise uwundi muntu ndi munsi yiwe. Yesu ashimwe cyane. Rero ndashobora gucisha magufi kuko nzi yuko bishoboka yuko Kristo ashobora guha icimviro ciwe. Uravyumva? Umugore ashobora kunkomunika icimviro ca Kristo ntaracumva, bivaye n'ubucuti je mfitaniye na Kristo n'ubucuti nawe afitaniye na Kristo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero je nagiye muri theology ya mariage. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mwanyumvise abantu b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mumenye yuko Kristo ari we mutwe w'umugabo, kandi yuko umugabo na wene ari we mutwe w'umugore, kandi yuko Imana ari we mutwe wa Kristo. Hagaca havuga rero ku murongo mu gice ca 5 murongo wa 25, murongo mwese murawuzi. Haravuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze ishengero akagiha, akagezesha ijambo ryiwe, amaze kuritunganya akoresheje umubatirizo w'amazi, kugira ngo iri shengero aze arishikirize data. Haleluya. Ari ryiza, ritagira agasembwa, ritagira amarabaga. Haleluya. Amina. Ryejejwe, amina, ataco rigayo. Nuko abagabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo, kuko uwukunda umugore wiwe aba yikunda. Yesu ashimwe cyane. Mwosubiramo aya majambo tuvuge ngo dusubire inyumanje gatoye muti uwukunda umugore wiwe aba yikunda. Uwanka umugore wiwe aba yiyanka. Nico cimviro bibiri tubwiye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Yesu ashimwe cyane. Abakolosayi 3 murongo wa 19 haravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu
hama kandi imwegere ntimubabere umururazi. Marie, aime vos femmes et ne leur montre point de mauvaise humeur. Bagabo mukunda abagore banyu ntimubabere umururazi. Kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, 365 jours, umugore wawe ntuze wigere umubera umururazi, ntuze wigere umubera amazi arura canka karisha. Bagabo, iri jambo ritubwiye ngo umugabo ingene yubaka urugo rwiwe. Umugabo ntiyubaka urugo rwiwe nk'uko abandi bagabo bubaka ingo zabo. Iyo nshaka bo nigira ko kubaka, sinja kuraba mu babanyi canke mu basirimu canke mu bakera. Iyo ngomba kubaka urugo rwanje, ndaba ingene Kristo yubatse urugo rwiwe. Kristo yubatse urugo rwiwe gute? Kristo yubatse ishengero ryiwe yaryubatse gute? Yararyitangiye, yararyogeje, yararitunganije, yararikoza, ararihingura. Nimuraba ingene yatugize. Je nakuze banyita ikigaba cyo kwa Kagize. Je nakuze ntaja mu minsi mikuru kuko nabanzi ko abantu bafise uko ngene bambona nabi, kandi by'ukuri je nari umwana w'ikigaba. Ako no munsi mwese muricaye muberewe musa gutya, muriko muranyumviriza. Kubona muriko muranyumviriza sinibesha. Iyo atari kuba Kristo mwe ntaho twohuriye, noba muri babandi mubona mugaca muduza ibiyo vy'imodoka, kuko no kukwiba no kwivya amaso. Ariko kubwa Kristo yampaye guhagarara imbere yanyu. Yesu ashimwe cyane. Uku niko Kristo yubaka ishengero. Afata umuntu akamuvanamwo ikintu, education, prison, ibihano, ugucibwa, ibitutsi, inkoni, ico bidashobora gushikako cose. Kristo arashobora gufata umuntu akakimuvanamwo, akagishikako, akagikora. Yesu ashimwe cyane. Hama uwo muntu akamushikiriza amahanga ngo ni mumukonsome, namuteguye. Haleluya. Ni mumujyeko, namutekeye. Yesu ashimwe cyane. Si ibintu vyiza twize, si ahantu twavukiye. Oya, abo twakuranye, abatapfuye, abo twagendanye, abo sida itahitanye, ibirobezo twagendanye, uravyumva utakijijwe yarahwereye. None woza kumbwira ko ubuhinga bwanje jewe ari ubuhe dukuyemo uruhara rwa Kristo, twovanamo Kristo nk'umutwe ashobora guhindura umuntu? Je no guhagarara imbere. None nimba wewe mugabo ari wewe mutwe w'umugore, hama umugore wawe ntumuvanemwe ikintu, ariko agasaza agashika ku myaka 50 ari umugore yijiriwe. Nigeze kuja mu rugo rukuze, mbona umugabo agwaye Parkinson, ariko amera nk'uwicira kw'inkonda. Nsinyara umugore wiwe ngo ndavuga nti yaciriye inkonda kuko nari munzi wabo. Aramanga ureka twiganira ivy'Imana ngo ndamuraba kwikinguza ngene yamfashe nabi. Dufise abagore basaza bihora abagabo, amagara yabo akitse, kuko imyaka yabo yose y'ubuto abo bagabo bababereye mu rurazi. Bagabo bene data, mwibuke yuko baramba kuturusha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kandi duhora tuvuga ngo nibo bagira gute, nibo batwegeranya. Aho ngenda kubira ikintu kimwe mu gishingo cyo kwegeranya, aragusanzaza igihe mu busore bwawe no mu gushobora kwawe no mu gihe c'inkomezi zawe wakomekeje umutima wiwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ndashaka gushimikira kuri kino kintu, Kristo ingene yubatse ishengero ryiwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yaragejeje, agezesha ijambo, arivanamwo. Sinzi mwebwe mwaje muva, sinzi ingene mwakijijwe, sinzi ingene mwahora muri abashinga ntahe, muri abafasoni abavuye hafi rimwe na rimwe bagira ugushima guke, kuko mwamye mushimwa mwanakizwa ugacuvuga ngo nubundi ngo niko byari kugenda. Ariko ndashaka kuganiriza ibigaba biri ngaha, murabica Imana yabavanyemo, hama mumbarire iyo atari kubayo mwe mwari kuba muri he?
bakava kure muri ngaha. Yesu ashimwe cyane. Abaje bakomoka bava kure. Yesu ashimwe cyane. Ngira nakubwire ngo hari ahantu yatuvanye, kandi ndakubwire nimba ari umuhinga wo guhindura umuntu, nimba ari umuhinga wo guhindura umuntu, avana mu umuntu. Yesu ashimwe cyane. Apana abantu babibona gusa, ariko n'abantu batabona, niyo abantu batari akaguma ari wa wundi. Ndakubwire ngo nta muhinga bahashobora guhindura umuntu nkuko Kristo ashobora guhindura umuntu. Rero ga mugabo ufise amahirwe, kuko wowe wenena ku mutwe Kristo. Wowe burya umugabo afise amahirwe, afise grâce, afise onction. Umugabo afise amavuta yo kuvanamo umugore wiwe ikintu abavyeyi batamuvanyemo. Mwari mubizi umugabo abaye umugabo akomoka kuri Kristo, ivyo Kristo akora kwishengero umugabo yobikora ku mugore wiwe. Ico Kristo produza kwishengero umugabo yoshobora kugiproduza ku mugore wiwe. Akaza atazi ibiharuro, akaza atazi comptabilité, akaza atazi kudandaza, akaza atazi ibinabijya nabijya, akavamwe ikintu kubera wewe. Haleluya. Ibikoresha Imana yaguhaye n'amavuta Imana yaguhaye, uwo muntu mwicaranye yambaye rouge. Yesu ashimwe cyane. Reka nakubwira ikintu kimwe, wowe muvanamwe ikintu mu gishingo cyo kutamubera umururazi, ushobora kumubera umugisha nkuko Kristo yabereye umugisha ishengero. None kukitwa matuza gutazira tukabanza turirimbira Imana, mwibaze ko turirimbira Imana tuba turiko turayibeshera. Oya, je navuze nti ibintu vy'Imana sinobibamwo atari vyo, nta niyo nobeshera ngo nuko ndayitinya, kuko nakuze atanico ntinya. Ariko kandi ku rundi ruhande vy'ukuri Imana, Yesu ashimwe cyane, nimba tuza tukayitazira nuko vy'ukuri hari ibintu yakoze bifatika, bitanditse muri Bibiliya, ariko vyanditse mu buzima bwacu twiboneye, tukaza turakayihimbaza. Nico gituma umugore agirirwa neza n'umugabo, ahimbaza umugabo. Iyo urinze ubona mu rugo umugabo ariko arabwira umugore ngo ni jewe mutwe, reka nakubwire, iyo umutwe utanguye kwivugira ntubukira umutwe. Kuko iyo dutanguye kuzana ama article no kuvuga ko hari ibintu biba vyamaze gupfa. Ariko mu bisanzwe jewe ninjiye, uyu munyabwiza wanje arabizi neza avuga ko umutwe urinjiye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Nukuri nta na rimwe verse ndayimubarira. Iyi verse nta niyo mpora mvuga kuri mariage, kuko iyi ni verse ikora muri tribunal, ikora mu mpanuro iyo vyananiranye kugira wibutse umwe wese inshingano ziwe. Ariko mu bisanzwe iyi verse bayikoresha ibintu vyagoranye. Ariko ibintu bimeze neza, Kristo akaba ari umutwe, ivyo go rutonde muraruzi, nta urindara kubibibutsa. Yesu ashimwe cyane. Rero mugabo mutwe ngenda kubwire ngo ntiworohewe. Uti gute? Ntiworohewe ariko uranorohewe, kuko dushobozwa byose n'ubuduha inkomezi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Wewe Bibiliya ntivuga ko umugore azova kwa se na nyina. Oya. Mu Kirundi n'umugore ava kwa se na nyina bakazana inka bakayiguha iri kwiparati. Ariko muri Bibiliya umugabo ni wagenda. Yesu ashimwe cyane. Umugabo niwe yimuka. Kubera ko umugabo ari we yimuka, kubera igikorwa cyo kubaka ni igikorwa cy'umugabo. Muranumva culture yacu vraiment irarera neza, ikaha abakobwa uruhara rwabo niki. Ariko ngenda babwirega abantu b'Imana, mwibuke Bibiliya ikivuga. Bibiliya ntivuga ko umugore, uravyumva, umugore igikorwa cyo kubaka urugo agikora nk'umwunganizi. Ariko umuntu yubaka urugo n'umugabo, kuko ni wasohoka akaja kwifatanya, akidetasha, asiga biwabo kugira ngo aje kwimatanya n'umunyamahanga akazi yakunze, akabana nawe bagacika umwe. Ndababazega abantu b'Imana muri ngaha. None twega abapastori twe twubaka ishengero. Ishengero ririyubaka. Ishengero ryubakwa nande? Nkuko Kristo ari we yubaka ishengero, umugabo ni we yubaka urugo. Responsabilité ya mbere yo kubaka urugo rukamera neza, urugo rukaba ruri mu rutonde Imana yemera, umugabo ni we yubaka urugo. Kristo yogeje ishengero, yararikunze, yaragihaye, yaragihebeye. Ibindi ko ndavuga Kristo yakoze, Kristo ntiyahaye ishengero kashe. Umugabo wose wo kuja gusuma no kuzanira ivyo gufungura muhira, iyo ni imwe muri responsabilité mu byo asabwa na gace kamwe. Ariko umugabo ikintu ca mbere asabwa imbere yo kuzana kashe, umugabo azana umutima mu rugo.
kuko Yesu ikintu ca mbere yaduhaye, yaratwihaye, ntiyaduhaye ifeza n'inzahabu, yaduhaye amaraso yiwe, yatanze ubuzima bwiwe ku bwacu. Umugabo atanga ubuzima bwiwe ku bw'urugo rwiwe, akagwiha akahaba. Sinobabwira no bashingira intahe nyinshi, ariko zimwe mu ntahe no bashingira, no babwira ngo urugo rubuzemwo umugabo naho go wari ufise igiceri, abana bacika ibirobezo. Abagabo barakenewe mu rugo, abagabo barakenewe mu rugo, abagabo barakenewe mu rugo. Simvuze mu gikoni, ariko abagabo kuko ari umutwe bakenewe mu rugo bakora igikorwa c'umutwe, kuko umutwe ushobora gutanga responsabilité ku bandi, ushobora kuderega umugore ivyo akora, ariko ugomba kuhaba wewe umutima wawe n'ubwenge bwawe buhari, ufise ijisho urabisha ibintu umugore atobona, umukozi atobona, abana batobona. Kandi Imana utoyibwira ngo wagiye kurondera amafaranga, kuko amafaranga siyo yubaka umuryango. Twakuze tubona imiryango irimo amafaranga, ariko abana bacitse ibintazi kandi amafaranga hari, kuko amafaranga n'ibihugu vy'Iburaya barimo homosexualité bapfuye bariko barononekara. Famille, structure familiale Europe canke Amerika yasambuwe, basigaye batunzwe na immigration. Suko batari bafise amafaranga barayafise, baranayaturusha, bafise ama service meza, ariko igisata c'umuryango caramenetse, kuko ubwa mbere na mbere cabanje kubura abagabo, ariko mu kubura abagabo cababuze kuko abagabo bari inyuma ya kashi. Nkuko wicara muri entreprise ugakoresha inama, ukavuga ingene ibikorwa bigenda, ugakora evaluation, ugaplanifya, ukagira control, ukagira gute, umugabo agomba kugaruka muhira, kuko nimba ari ahantu hambere Yesu yicaye mu ishengero. Antikristo ntari karakora 100% kubera ishengero rikiri mu isi. Ishengero ryamara kuva mu isi, isi izobona kaga kuko ishengero rizoba ryagiye. Ariko Yesu ijuru ryose nabo yahamagaye twe dukorera Imana, yaduhaye amavuta yo kumutegurira umugeni wiwe ari we mugore wiwe, kugira ngo tuze tumumushikirize atakosa, atabaraga, atabucafu, ari mwiza. Twebwe abakozi b'Imana dukora igikorwa nk'ica abantu bamakiya umugore ku munsi wa mariage, baramugira mwiza. Muramubona n'umukobwa atari mwiza, ku munsi wa mariage araba mwiza, kubera abamakiya n'abadekora bose bamugize mwiza, kugira ngo umunsi bamuserukana mu rushengero abantu bose bavuge ngo wow. Ariko kubera ko bavuga ivyo bintu nuko hari abantu bamukoreye. Natwe igikorwa dukora kandi kigoye, kandi Imana izotubaza, kandi izotubaza ingene twagikoze, izotubaza ngo mbega umugeni wanje mwamwambitse gute, mwamugize mwiza gute, mwaramuriye canke mwaramugaburiye, mwaramuhombesheje canke mwaramutungishije, mwamugize mwiza canke mwamugize mubi, ko nabahaye amavuta, ko nabahaye ibikoresho vyo kumugira mwiza, mwamugize mwiza. Uko niko Imana izotubaza n'ingo zacu. Umugore naguhaye wamukoresheje iki? Kristo niwe yubakira ishengero, niwe concepteur, niwe réalisateur, niwe producteur, niwe yubaka ishengero. Nico gituma nkuko Kristo ariwe yubakira ishengero, akoresheje abantu batandukanye, bamwe akabadekrasa kuko babaye bigaba, agahagurutsa abandi bapfuye, akavyura abandi yateguye mwibanga. Kucyo Kristo yitwareka amadetayi y'ishengero mwisi yose arafise control ku kintu citwa umubiri wa Kristo abamwizeye. Niko n'umugabo akwiye kugira control ku kintu kijanye cose n'urugo rwiwe. Ntituraba provider ba materiel, ntituraba abantu batanga ibintu, ariko turi abantu batanga umutima. Ngo yararyogeje, araritunganya, ararishariza, arariryosha, araryoza, ararihanagura, aragiyegurira kuko yari kunze. Je nukuri umuntu adakijijwe nama numva umenga biragoye kubaka neza. Sinzi vraiment. Murambona abantu badakijijwe bubaka neza, nkavuga nti burya vraiment ingabire z'Imana zirabaho. Burya ushobora kubona n'umuntu w'umupagani yamatwenga amafisa akamwemwe, ukabona ingabire y'Imana yamwihereye. Hariho nuko abana Imana yihereye ingabire, ariko ngenda kubwira ikintu kimwe ngo kubaka neza. Je navyo nari gushobora, yo ntari gukizwa, nari kurenga ibigo nk'ijana, nari kubi sinzi vraiment. Ariko uyu Kristo dufata akatuzirika, akadukontrola, ndamubipfurije nukuri. Sinobaremereza irijwi ryanje nkasemerera nkasara ngo nibagire kubabwira yuko bigoye kubaka neza Kristo atarimo.
kuko niwe muhinga yaranavuze ngo nzokwiyubakira ishengero ryanje kugeza naho amarembo y'ikuzimu yasamye ataca ashobora kuzorikora, ariko nije nzovyikorera. Uwo mutwe ga muntu w'Imana uhangana na Satani ukubaka igikorwa cayo muri environnement satanique diabolique, ishengero rigakomera rigakura rikagwanya rigakora rigakomera rikagira gute, uwo mugabo ni wamwemerera azoguha ubuhinga. Naho uwombwira ngo umugore wanje ngo narongoye ni shetani ngo ushaka gupasa ngo nasanze ngo umugore wanje ngo ari posede ge wamukunda ware wabonye ko ari posede, ige waza kumutwemeza ukamudutamika, nimba usanze ari posede bana niyo daimoni muheze wararahiye ntibabivamwo ntibasohoka bandanya. Ayo maso mugira mwamaze gushika mutagira mutarashika, ayo maso ava he? Iyo diagnostique mugirira indani mutagize mukiri hakuno ni yiyihe? Wararahiye warasinye herayo hamuhindukira iyo mana uyibwira uti Mana n'uyu n'umukobwa wa Abrahamu mfasha kumufasha, nimba nanje utananiwe ivyanje ndizera ko nivyo tuzobishobora. Shoboza, haleluya. Hariho ubuntu budushoboza kubaka. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Yesu ashimwe cyane, amina, amen. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ariko tube imvuga kuri turi mu rukundo. Abanyefeso 4:15. Nza kurangiriza ku bagore ariko sindabashikira. Ariko tube imvuga kuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri vyose, ari we mutwe niwe Kristo. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo ariko aravuga ikintu gikomeye cyane. Ariko aravuga ingene Kristo ari umutwe w'ishengero, agaca yerekana yuko kuko rero Kristo ari umutwe w'ishengero, ishengero rihiriwe apana kubera umubiri wo hanze uko riteye, ariko ishengero duhiriwe ko turi ingingo z'umutwe mwiza. Amahigwe y'umubiri yenena kubwiza bw'umutwe. Rero Bibiliya ikavuga ngo kubera rero ingingo zose zifatanye n'umutwe neza, imitsi, amagufa agenda afatanya akagira gute, ingingo zose ngo zikurira muri we, zigakurira muri we. Aho nge nabwiye ngo ishengero ntirishobora gukura ridakuriye mu kigereranyo ca Kristo. Nukuvuga ngo Kristo abaye muto ishengero riba ishengero epfo ridafise amagara meza. Ako dushaka ingo zifise amagara meza nuko izo ngo ziba zigomba kwenena kuri Kristo nk'umutwe. Uko Bibiliya yerekana Kristo nk'umutwe ari ibintu byose vyenena ko umubiri wose ukagira amagara meza, ugakurira mu rukundo, ugakurira mu kuri. Ukunya Bibiliya itwereka ishengero rikurira ku mutwe mwiza, niko n'urugo iyo umugabo ari mwiza akaba ari umugabo muzima. Apana umugabo ashimwa hanze, oya, ariko umugabo ashimwa indani. Nico gituma Imana muri principe ya leadership, muri principe y'uburongozi, Imana ivuga yuko umugabo washaka kugira igikorwa c'Imana akoze bamurabira mu rugo. Bibiliya ntitwereka ko Imana ironderera umurideri muri qualification canke amashuri yize. Bibiliya itwereka ko umurideri arondererwa muri témoignage afise mu rugo rwiwe. Kuko ngo none ananiwe urugo rwiwe yoshobora gute barundi bandi akabashobora yananiwe urugo rwiwe. Ariko igituma Bibiliya ko uwo mugabo tumurabira mu rugo ni kubereke, nuko mu rugo niho hantu hambere bakuzi neza kurusha ko abandi bose bakuzi hanze. Nimba ari ahantu udashobora kwigira ico utari ni mu rugo. Nimba ari ahantu tokwamubesha iminsi yose utwenga abantu bakibaza ngo umwana mwiza. Hari abantu ngaha anya, hari abantu babagabo usanga abantu bose bakunda hanze, hari nabo bahamagaza gukemura ibibazo byo hanze, hari n'abantu bitanga ngo umuntu n'intore mukiro umuntu n'intore. Umviriza iyo ntore reka iryo jambo rivugwe muhira. Kuko iryo jambo ritavuzwe muhira rikavugwa muri societe ntikuzi. Dusohoka twambaye cravate, dusohoka twipanze kandi twamaze kwiyubaka, kandi tuza amajambo tuza kuvuga twayaharuye, ariko ushitse muhira uri wewe. Nico gituma rero Bibiliya ivuga ngo nimu yashaka kuba umurongozi agashaka kuba umudiyakoni cyangwa agashaka kuba umuzezwa, uravyumva bikorwa mu nzu y'Imana, mumurabire muhira, mugasanga muhira iyo ntaha yifise azoba yifise no hanze ntihazomunanira. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. None woronka intahe yaho utaba. Je mumbabarire ndi umupasitore akorera mu gisagara kandi akorana n'abanyagisagara. Yesu ashimwe cyane.
Abantu bakubwira ngo turi hanze ngo ama contact ngo yova he ngo umukate wova he. None wowe ugira contact iminsi yose ugataha 4h du matin uri muri contact atanico utahana ari gutakaza utahana guhomba mu muryango kwe. Contact yihe ko ari depression collective canke ari therapie de groupe aho tuvugana ingorane ziri mu gisagara ugira utahe wahumurijwe ko ingorane utazisangije ariko ukavayo utanazitekemuye kandi watakaje na duke twari dufise. Bantu b'Imana garuka muhira. Ahantu honyine Imana yakuvanye ukagenda kwimatanya akaramata ugasezera ibindi bintu byose wari ugiye kubaka urugo ntiwari ugiye kubaka entreprise. Ahantu honyine warahiriye gatatu ukarahira muri dote ukarahira muri etat civil ukarahira mu rushengero hari migendanire uraja murahira gatatu. None izo ndahiro zose iyo uri kurazihonyanga wewe ushobora kwibaza gute yuko vy'ukuri uri umunyamugisha igihe wakengere n'indahiro yawe wewe wagize abantu bose bakoranye kandi utari wenyene. Ibikunda tugomba kugaruka muhira kuko Kristo ari mu ishengero. Kristo ntari karaba inzahabu ziri mu isi canke ubutunzi buri mu isi. Kristo ari karaba umugeni wiwe asa neza aratunganijwe arafise ivyankenegwa abategurira ibintu nk'ibi umuntu akavyiyumvira akagira effort akabamobiliza bamwe bagasiba abandi bakaza ariko ibi byose nakigoro ka Kristo kugira ngo abubake hagira ico mutahana. Yesu ashimwe cyane. Ibi byose nuko Kristo ari mu ishengero. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ibintu byose rero bigomba gukurira ku mutwe mwiza kandi bigakora bimeze neza. Yesu ashimwe cyane. Umubiri wose uteranijwe neza ufatanijwe n'ibifashisho by'ingingo zabyo zose nkuko igihimba cyose gikora ibango caremewe kuri we niho uronka gukura kwawo ukubakwa mu rukundo. Ragirize rero ku mugore ngira mvuga ibintu bike cyane kubera mwe ni muri umutwe. Amahugurwa manini aja ku mutwe kuko kuri vire murakubwira ikintu umutwe ntunanigwa. Oya umutwe ntunanigwa. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Umutwe ntunanigwa. Yesu ashimwe. Amen. Tito gice ca 2 ku murongo wa 4 haravuga ngo kugira ngo batoze abagore bakiri bato ubwenge bwo gukunda abagabo babo n'abana babo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Murongo wa 5 no kudahugumba no kwirinda ubweruzi no kubaka ingo zabo no kubinda nziza bagororokera abagabo babo kugira ngo ijambo ry'Imana ntiritukwe. Umugore arashobora gutuma ijambo ry'Imana ritukwa kubera ibi bintu byose navugiye hejuru bitari mu buzima bwiwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Bakoresheje ikirundi gikomeye. Agomba kuba umuntu adahugumba afise retenu. Umugore azi kwifata. Kuko ibi birivuga kwifata nuko abagore bari emotionnel n'abantu b'ibigumbagumba n'abantu nyene muri kamere kabo kungena Imana yabaremye n'ingabire ariko kandi n'abantu bagira igishika ku bintu bitandukanye ariko kumenya kwifata. Haleluya. Amina. Kwirinda ubweruzi no kubaka ingo zabo. Yesu ashimwe cyane. Amina. No kuba inda nziza. Haleluya. Kuba inda nziza bagororokera abagabo babo soumise à leur mari kugira ngo ijambo ry'Imana ntirigire gute ntiritukwa. Abagore mufise ikintu kimwe musabwa kandi gikomeye shaka kuvuga. Mwebwe musabwa gutozwa. Yesu ashimwe cyane. Mwebwe musabwa ibintu bijanye na comportement ariko ikintu kininiya musabwa kandi gikomeye kibaho umugisha ni naco Kristo asaba ishengero. Nico ngomba kurangirizako. Ishengero risabwa ikintu kimwe gusa. Aha twese nivyo twigishwa, inyigisho zose twigisha
hari ibintu duhora twumva mu ijambo ry'Imana tukumva ntitubitahuye, tukumva ntituvyakiriye, tukumva biragoye, ariko iminsi yose abatwigisha bamatwigisha ijambo ryitwa kumvira. Bantu b'Imana, umukristo yumvira agira amahirwe menshi mu vy'agakiza no mu gukurikira Imana. Basha, umukristo yumvira, Yesu ashimwe cyane, agirirwa neza n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Umukristo yumvira nta kindi asabwa. Iyo wumvira uzogenda ubona Imana yakubakiye ubuzima bwawe bifatiye kuri iyo obeissance. Rero kumvira, wombarira ngo none ngo kumvira umugabo akubwiye amafuti, wo kumvira bigize gute? Sivyo niko ndavuga. Iri jambo kumvira rihagaze ahanini ya munyifato y'umutima. Nituriko tubivugira muri detaye, umugabo bakwiye ngo twatse ikibiriti duturire inzu, niko muhema mbwiye ngo ucuvuga amen. No. Ariko mbega ufise umutima uyoboka ku rugezo uruhe? Ufise muri wowe uguca bugufi bivanye n'icurico bigeza he ku buryo wumva yuko ico umugabo wawe avuga arico gifise ijambo rya nyuma kugi wawe, kandi kukwiye kucakira kuko wubahiriza gwa rutonde, kandi wewe wemere umugisha uri mu rutonde apana umugisha uri muri logique. Kuko hariho igihe mu buzima ibintu mutabibona kumwe, ariko iyo ufise inyifato y'ukumvira uzoza gusanga icimvira uhaye umugabo wawe iyo arico aragikora, kuko atakumvamo rebellion, kuko atakumvamo ubugarariji. Umuntu wo mubarira ikintu co akacanka kandi arico kuko amaze kugira muri we umutima wo kugupinga. Bagore muramaze kubona igihe wisanga umugabo wawe agupinga, akagupinga naho wovuga ati ndatoye muri yari wawe ngo tugende kuwutora, kubera ari wowe bivuze ngo toka, kuko ari wowe bivuze gusa. Ariko akamanifesta opposition ku cimviro cose kiva kuri wewe, ariko rimwe na rimwe binafatiye yuko yamaze kukurungurukamo impwemu y'ubugarariji kubijanye n'icubahiro ciwe atabona muri wewe. Rero umugore yumvira n'umwuka n'impwemu birumvikana, uravyumva. Yesu ashimwe cyane. Kandi ntunavyumva gusa, birafatika. Hari ibimenyetso byinshi umuntu mubana bishobora kukwereka ko vy'ukuri afise kukumvira, afise kukubaha. Yesu ashimwe cyane. Akabikubonamo akavyumva, bigatuma ejo ushobora kuvuga akumva, kuko atumva ari menase mu cubahiro ciwe nk'umutwe, ariko yumva yemewe na wewe nk'umutwe wiwe, bikamutuma igihe cyose uvuze atumva ahungabanye, ariko avuga ati iki kintu uvuze nico, kuko atamutekano muke umutera kubijanye no kumucira bugufi. Igihe cyose umugore canke igihe cyose ishengero rya Kristo rifise akantu kubugararije nuko kutumvira, kuvyimvira canke kuri instructions z'umugabo, ibi twobigira deba. Ikindi gihe iyo turiko turatembera mu mahanga tukagira ibikorane vy'amakouple gutya, duhereza muri deba mu maserke tukadiskuta, ko ndazi ko ngaha abantu benshi mwamparije mwanyisha ko nta microphone mufise, uravyumva muraza kubitahana, sinzi aho biza guherera, ariko kandi Yesu ashimwe cyane. Ndasenga ngo muhemu yera batahuza ivyo navuze byose, mumve n'umutima nabivuganye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bagore mugomba kuba muri abagore, haleluya, nk'uko ngo ishengero riciriye bugufi kuri Kristo, niko n'abagore bagomba gucira bugufi umugabo. Ngira ndangize mvuga ngo igihe cyose nabonye umugore aciriye bugufi umugabo wiwe, aruhira kumuganya. Mwari mubiziga ba mama, twabivuga mu gikorane c'aba mama batahari, nkavyagura nkaguha strategy. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndamaze kubona ingo zitari nke zakize ninjiye mu kibazo c'urugo, ntigeze ganira n'umugabo, nkahura n'umugore kuko urazi ko ari bo bari mu masengero. Yesu ashimwe, kandi aribo batanga imitwaro. Yesu ashimwe cyane. Nkavuga n'umugore umugabo atawe mbona, n'umugabo yarimutse, n'umugabo yarataye urugo, nkavuga n'umugore gushika umugabo azagaruke agataha akaza mu rusengero no kubatirizwa, bamwe bakabatirizwa. Aca mbwira umugore, niko je mugabo wawe tutigeze duhura, iyi ntaye turiko turasangira no musi ngene urugo ruko rurakira, bwa bundi ni wewe wari problem. Ngo ya pasteur, ngo yariwe, none ko je ntigeze mpura nawe, nahuye nawe wewe yatashe gute? Yesu ashimwe cyane.
Yesu ashimwe cyane. Rero burya rero ashobora kuba ari umunyamutahe mu kibazo ku bice 80%, ariko nawe utegeza ko wajuzanye 20%. Yesu ashimwe cyane. Rero ku mutahe wawe twawuhombesheje, umugabo agasigara ari umunyamutahe 100%, amaze kubura uwo bagwana yaratashe. Yesu ashimwe cyane. Kuko umugabo bagore ndangize mvuga ngo ikintu cyose umaze kubwira umugabo wawe ntuzukimusubiriremo. Waramubwiye ko udakunda ijoro ataha, uramaze kubimubwira. Kandi abagore mufise ubuhinga, kuko abagore barasubiramo cyane. Kandi igihe gituma muhora mubona abagabo bari muri za 80 canke 60, menga gihe muhora mubona menga abagabo baraganzwa n'abagore, nuko burya abagore bafise inkomezi zo gushishikara iciyumviro cabo, ntibakivako, ntibakirekura, bari consistent. Kandi kuko baguma bameze gutyo onye, Yesu ashimwe cyane. Abagabo nabone bakaba bakunda amahoro cyane. Abagabo barateba bakademisiona, ageze kuri 70 ingahe, je ndifise muri 52 naratanguye kudemisiona. Yesu ashimwe cyane. Hama ukagenda chini ya ulinzi, ariko kandi ugasanga yagumye kuri ca cimviro ko vyamye hambere hose n'ibimbere uko onya nko mu yindi myaka ikurikira. Uko uravyumva yabaruko akaguma ruko, ukabona umugabo yaramaze kumuronka. Ariko kandi nico gituma Bibiliya ivuga yuko umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe. Bibiliya ntitubwira umugore w'urukundo, Bibiliya ntitubwira umugore emotionnaire. Bibiliya umviriza, umugore w'urukundo arashobora kudivorce, ariko umugore w'ubwenge arubaka urugo. Why? Kuko abagore bari emotionnaire bagakunda kubura ubwenge, ariko iyo umugore yamaze aronka ubwenge aratekinika umugabo akamworosha, ibintu bikagira gute. Kandi ntitwari tunagoye cyane mu izina rya Yesu Kristo. Ariko birasaba ko muba abantu bafise ubwenge batekanye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwira umugore ari impande yawe uti bizoza. Yesu ashimwe cyane. Uravyumva bizoza, ariko juste ubwenge. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Munyemere rero duhaguruke naje rero ndangize nsenga dushimira Imana kubw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Umunsi umugore arabwiye umugabo ibintu, aramubarira ibintu, umugabo akamavuga no. Munyuma umugore aragenda aravuga ati none ko iki cyo umugabo wanje imisose ampinga kugira mpinge, namubwiye tugure parcelle no, ndamubwira iki kintu no, raba zaraduza amabeyi zageze gutane kubera iki nibiki. Babajije umugabo aravuga ati sinansi icimviro ciyo, nanse nge navuga. Bashiki banje muri Kristo Yesu dukunda cyane, mugabanye volume irakora ku bagabo. Ingene ikintu kivuzwe birakora ku bagabo. Nukuri yo kubita ishuti icimviro cawe kandi cari ciza kubera cavuzwe nabi, ariko kandi hari ukuntu nyene uvuga bikamwemeza ko ari umugabo. Yesu ashimwe cyane. Intambara zikaba nkeya. Yesu ashimwe cyane. Mwami Yesu ndaguhaye icubahiro kuri uyu muhingamo, ndagushimiye kugira neza kwawe, ndagushimiye ubuntu bwawe. Wewe uri umwubatsi mwiza, uri umuhinga wo kubaka. Nico gituma Mana yo mwijuru ari wewe utwubakira ingo. Nta ntahe dufise bwite twokwirata gico dushobora gukora, uretse yuko Mana aho twagiye tukumvira byatuviriyemo amahigwe y'ubuzima. Kuko Mana ijambo ryawe ritekeye ubwenge uteye ubwoba. Abantu batokwiga ku mashuri, abantu batokwiga he, ariko ijambo ryawe rifise ubwenge rikagira n'ubushobozi bwo kuduhindura, rikatugira abazima, bikatugira abagabo beza n'abagore beza. Nta muntu yohindura umuntu mu majambo mubwiye canke mu byo yakoze, ariko Mana wewe ni wowe uri umuhinga wo guhindura umuntu. Ariko Mana iyo dukoreye muri uru rutonde rwawe, yaba abagore canke abagabo, uru rutonde rwawe rutuma nawe uza ugakora ibyo twe tudashobora gukora. Ndasenga ngo Mana yo mwijuru kuri uyu munsi, ndasengera Mana yo mwijuru abagabo bakijijwe bari hano bagukunda, bari muri kino kibanza, ariko hari ahantu mu buzima bwabo batakuretse ngo ubabere umutwe muri vyose. Igice c'ubuzima bwabo utaganza canke udakontrola nico cabaye intege nke zabo mu kubaka ingo zabo. Ndasenga ngo Mana yo mwijuru bakugarukane ku ntebe yawe yo gutegeka, aho utegeka ivyabo vyose, gushika no ku ngo zabo, gushika no kungene barongora imiryango yabo, gushika no ku migenderanire bagira mu miryango yabo. Abari wowe ucika umutegetsi watwebwe abagabo nk'imitwe. Kandi Mana yo mwijuru turanasengera n'abagore kugira ngo Mana yo mwijuru bagire umutima uciye bugufi,
Mana yo mwijuru bagire umutima uyoboka, umutima wiyoroheje kandi umutima utahura uru rutonde. Mana ubakijije agakengegwe kose baba bafise gafatiye ku ntege nke babonye ku bagabo babo, uko bari babibaza atari ko babasanze bikabatera kubakengera. Ndasenga ngo Mana yo mwijuru ugarukane iryo teka mu maso yabo, rigaruke basubire kubona abagabo babo, bababonere muri wowe Kristo wabagize imitwe, kugira ngo bamenye Mana yo mwijuru yuko mu ntege nke zabo ariko wowe Kristo wishimiye kubagira umutwe, ubagarukane mu kibanza cyo kubaha urutonde, bigaruke bibabere umugisha nabone kuko bubasha ico bubaha. Nuhabwe icubahiro Mana yo mwijuru kuri uyu mwanya mwiza waduhaye kuganira ijambo ry'Imana n'abantu bawe, kubakorera. Izina ryawe rishigwe hejuru ubu n'ibihe bidashira. Abantu b'Imana bavuge ngo amen.